Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose kwisi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo zigenza amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu. Israeli yishe abayobozi b'umutwe w'ingabo za Hamas ikaba yemeje ko mubishwe barimo n'umugaba mu mujyi wa Gaza mu gihe imirwano n'ubwicanyi bikomeje mu gace ko burasirazuba bwo hagati. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yarahijwe kuba perezida ku nshuro ya gatandatu mu muhango wabereye Kampala. Mu Burundi ho ishyaka Iporona ryafashe icyemezo cyo kwirukana abarwana shyaka batatu barimo na Gaston Sindimwo wahagarariye uyu mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka. Barazira iki? Aba bantu kugira bahagarikwe harabaye inama y'abarongoye umugambwe Iporona mu ntara zose z'igihugu. Baraheza baraza bararaba amakosa yabo, haraheza harakurikira inama ya Conseil supérieur d'orientation yabaye hirya y'ejo. Kubirukanwe bo ngo iki cyemezo cy'ubuyobozi ni nko kugosorera mu rucaca. Twebwe nta dufite twobivuga ko kuko bijya n'imfa gusa nibyo dutesha umwanya kuko inzego zivuga zuko zafashe izo ngingo ntazikibaho. Mu Rwanda urukiko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka rwategetse ko urubanza rwa Idamange Yvonne rugomba kuburanishirizwa ku cyiciro cyarwo mu majyepfo y'igihugu bitandukanye n'icyifuzo cy'uregwa. Ntibibagirwa kandi ikiganiro cy'abagore nk'uko bisanzwe buri wa gatatu, ibiganiro bihuye na Marike niyo nkuru. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri amakuru ni mukanya nyuma yuko Florentine Kwizera abanza akabagezaho andi makuru ingenzi avugwa handi kwisi ari mu yindi studio. Urakoze President yahere muri Israel aho leta yaho ivuga yuko yisha abategetsi benshi bo ku rwego rw'abagaba mu muhari Hamas mu gihe intambara ibahuza nabo mu karere ka Gaza itera ikomera. Hamas nawo warungitse ibisasu vya rocket mu bisagara byo muri Israel. Israel ubwayo ikaba yemeza yuko hari umusirikare wayo yahitanywe n'igisasu kare mu karere ka Gaza. Ibiharuro bitangwa n'abajejwe amagara y'abantu aho mu karere ka Gaza byerekana yuko abagera ku 53 barimo abana 14 ari bamaze kuhasiga ubuzima kuva ku munsi wa mbere, nayo ku ruhande rwa Israel bamaze kubura abagera kuri 6. Inkuru ya Sebastian Asha mwishikizwa na Fenega kwaya. Umutwe wa Hamas wemeje ko mubishwe harimo umukuru w'ingabo zawo wo mu mujyi wa Gaza. Umushikiranganje wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuze yuko iyi ari intangiriro gusa ko Israeli igiye guhisomo umutwe wa Hamas ku buryo utazongera no kubirota. Umutegetsi wa Hamas yavuze yuko ubwo bwicanyi bwongera ahubwo intego yabo yo kubohoza ubutaka bwabo. Nyuma gato yaho batangarije iyicwa ry'uwo mukuru w'ingabo za Hamas, urufaya rw'ibisasu bya rokete rwahise rududubizwa ku butaka bwa Israeli. Bwana Netanyahu yanavuze ko hari imvururu zakozwe mu migi myinshi iyo muri Israeli ituwemo n'abanyamuke b'Abarabu bamaze igihe bakora imyigaragambyo bagatwika amamodoka n'amaduka. Mu mujyi wa Lod hashyizweho amategeko y'umukwabu kuko leta itinya ko haba imirwano ikarishye hagati y'amoko. Kubera iyo myerekano nyene umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu yavuze yuko leta ya Israel izokoresha ingufu zose zishoboka mu gukingira igihugu ico yise imyerekano irimwo ubugizi bwa nabi ikorwa nabo mu bwoko bw'Abarabu ari nabo nkehwa aho muri Israel. Bwana Netanyahu yavuze kandi yuko ivyo yita imigumuko byibutsa abayahudi kahise kabo. Abantu benshi batawe muri yompi kubera iyo migumuko mu duce abayahudi babanamwo bavanze n'Abarabu. Abashinga amateka ku ruhande rw'abarepublika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakuye ku buyobozi bw'umugambwe Liz Cheney yarazwi cyane yuko anegura atajya umunwa uwahoze ari perezida w'ico gihugu Donald Trump. Cheney yaza ku mwanya wa gatatu ku butegetsi bw'umugambwe, akaba yaraneguye cyane Trump kubona yavuze yuko yibwe mu matora yo mu mwaka uheze aho yise amajambo yiwe ibinyoma no gupfovya demokrasi.
Trump nawe yamwise umusotoranyi n'umunyakibi. Iri kugwa ryiwe ryerekana ingena umugambwe ugifatiriwe na Donald Trump nubwo yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Icegeranyo c'umugwi wigenga kubijanye nuko isi yavyifashemwo mu guhangana n'ikiza ca coronavirus cerekana yuko habayemo kunanirwa haba ku rwego rw'ibihugu canke rw'ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS. Umugwi washizweho na OMS werekana yuko uburyo ivy'amagara y'abantu bitunganije muri kino gihe bwananiwe, ukanegura kandi OMS Amerika na Buraya ko vyatakaje igihe imbere yo gutangaza yuko iyo ngwara ya coronavirus yabaye ikiza gikwiye isi yose. Mu nzira yo kwirinda ikindi kiza karanda, uyu mugwi uvuga yuko hakwiye amahinduka arimwo guteganya inama mpanuzwa jambo ijejwe amagara y'abantu ku rwego rw'isi yoshigwaho na OMS. Umukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze yuko yiteguye kuganira iki kibazo n'ibihugu binywanyi vya OMS byose uko ari 194 mu mayinga ari imbere. Sentare yo mu Faransa yategetse ishirahamwe ry'indege Air France hamwe n'ihinguriro ryazo Airbus kurenguka imbere y'ubutungane kubera uruhara mu isanganya ry'indege ryahitanye abantu bagera ku 228 bari mu rugendo bava Rio de Janeiro baja mu muji wa Paris hari muri 2009. Iyo ndege ya Airbus A330 yazimanganiye mu gihuhusi hagati na hagati mu kirere c'ibahari Atlantique. Ibimanyu vyayo vyagiye kuboneka inyuma y'imyaka 2 bitowe n'ivyuma vy'ubwato bushobora kwibira hasi mu mazi. Inkuru ya Hugh Scofield mwishikirizwa na Prime Ndikumagenge. Iyi ngingo ya sentare isubiramwo imanza itesheje agaciro ingingo ya sentare y'urugero rwa mbere yari yashinze ko izo kompanyi zibiri zitoshengezwa imbere ya sentare. Ariko ubu noneho umushikirizamanza w'igihugu insiguro ziwe zafashe yuko hari mu rubanza rukwiye kuburanishwa. Airbus yagirizwa kuba itagereranije neza ivyago vy'uko utwuma tugenzura umuvuduko dushobora kudakora neza, ari navyo vyatumye haba isanganya. Air France nayo yagirizwa kuba itahaye ubumenyi bukwiye abadereva bayo ku buryo bategerezwa kuvyifatamwo bene ivyo bishitse. Izo kompanyi zose zagirizwa imiryango y'abaguye muri iyo ndege co kimwe n'amashirahamwe y'abadereva bari bamaze imyaka baharanira yuko haba urubanza, ubu bakaba banegerejwe n'iyo ngingo. Ariko Air France ivuga yuko atacaha yakoze kandi ko ubu ishobora guca yungururiza urubanza muri sentare nkuru y'iyungururizo. Hashobora guca iyindi myaka myinshi atarubanza ruraba. Tagirize mu karere ku nkuru y'abagore barenga 200 muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bavuga yuko bakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina n'abakorera amashirahamwe y'abafasha mu gihe c'ikiza ca Ebola mu mwaka uheze. Icegeranyo cakozwe n'ikigo Thomson Reuters Foundation hamwe n'ikinyamakuru New Humanitarian kimenyesha yuko hari abagore bahawe akazi babanje kuryamana n'abagabo bavuga yuko bakorera amashirahamwe mpuzamakungu y'abafasha harimo n'amashami ya ONU. Umwe muri bo bikavugwa yuko yapfuye azira gukuramwo inda. OMS ivuga yuko hari abagore babiri imaze kumenya bari bafitaniye imigenderanire idasanzwe n'abakozi bayo mu buryo bugaragara yuko bakorewe ihohoterwa. Prudent. Urakoze Florentine kwizera ko amakuru ya BBC. Amakuru arambuye tuhera mu burasirazuba bwo hagati ahakomeje ibikorwa by'ubwicanyi ndetse n'imirwano. Israeli yishe abayobozi benshi b'umutwe w'ingabo za Hamas ikaba yemeje ko umugaba wawo mu mujyi wa Gaza ari mu bishwe. Mu kwihorera Hamas nayo yamishe uruhuri rw'ibisasu bya rokete mu cyerekezo cya Israeli. Ariko se intambara n'ubwicanyi bivuye hagati ya Palestina na Israeli bituruka kuki? Ni mu nkuru y'ibisobanuro ya Jeremy Bowen mugezweho na Jean-Claude Mwambutse. Imbarutso y'imirwano hagati ya Israeli na Hamas ni ubushyamirane bumaze iminsi ku gasozi gafatwa nk'agatagatifu mu burasirazuba bwa Yerusalemu. Aka gace karubashywe cyane, abayisilamu bakita Haram al-Sharif cyangwa uruhimbi, mu gihe abakristo bo bahita ingoro. Umutwe wa Hamas wasabye igipolisi cya Israel kuva aho hantu ndetse no mu gace ka Sheikh Jarrah kahegereye aho imiryango y'Abanyapalestine ishobora kwimurwa kugira ngo hatuzwe abimukira b'Abayahudi.
Hamas yatangiye kohereza ibisasu bya rokete ubwo ubusabe bwayo bwirengagizwaga. Umujinya w'abanyapalestine kandi wakomeje gututumba kubera ibyumweru byari bishize by'ubushyamirane mu burasirazuba bwa Jerusalem bwakongejwe n'ikozanyaho n'igipolisi kuva mu ntangiriro z'ukwezi gutagatifu kwa Ramadan mu kwezi gushize. Umujinya kandi wongerewe n'inkuru z'uko imiryango y'abanyapalestine yagombaga kwirukanwa mu mazu yazo hagatuzwa abimukira b'abayahudi, hakiyongeraho umuhango ngarukamwaka wa Israel wo kwizihiza ifatwa ry'aka gace mu mwaka w'1967 mu ntambara yahabaye. Uyu munsi ukaba wariswe umunsi wa Jerusalem. Amateka y'aka gace ashingiye hanini ku myemerere ndetse n'igisobanuro cyako ku mpande zombi. Ibi bikaba byaragiye biba intandaro y'ubushyamirane mu maze imyaka 40. Israeli yigaruriye Jerusalem y'iburasirazuba mu mwaka w'1980. Kuva icyo gihe ikayifata nk'umurwa mukuru wayo, nubwo ibi atari ko byemerwa n'ibindi bihugu byinshi. Abanyapalestine nabo bafata iki gice nk'ikigomba kuba umurwa mukuru wa leta yabo bumva yagombye kubaho. Tugiye mu karere k'ibiyaga bigari. Ishyaka Iprona ryo mu Burundi ryafashe icyemezo cyo kwirukana abarwanashyaka batatu kubera icyo ivuga ko ari ukudakurikiza amabwiriza y'ishyaka. Abirukanwe barimo na Gaston Sindimwo wahagarariye Iprona mu matora y'umukuru w'igihugu mu matora aheruka. Ubuyobozi bw'ishyaka buvuga ko bwafashe ingingo bwisunze amategeko y'umugambwe. Navuganye na Abel Gashatsi, ni umuyobozi wa Iprona, ntangira mubaza icyateye abayobozi gufata iki cyemezo. Aba bantu kugira bahagarikwe harabaye inama y'abarongoye umugambwe Iprona mu ntara zose z'igihugu. Baraheza baraza bararaba amakosa yabo, haraheza harakurikira inama ya Conseil supérieur d'orientation yabaye hirya y'ejo. Ejo rero bahagaritswe n'uburongozi bw'umugambwe biro executif cyangwa n'abapfasoni n'imena baserukira umugambwe muri urwo rwego bakwiragiye mu gihugu cyose. Muri Iprona rero turemeza neza ko ata muntu n'umwe naje umukuru w'umugambwe, nta muntu n'umwe aja hejuru y'amategeko y'umugambwe. Aha, none ingingo ya 27 yo uyivugaho iki? Ivuga ko inzego z'umugambwe wanyu zidashobora kurenza imyaka 3 byaba ngombwa mukongirwaho umwe, kandi wowe nkawe umukuru w'umugambwe warengeje iyo myaka. Icyo nagira ntangi ntumbero kuko nico bitwaza. Inzego z'umugambwe ziri no munsi bwa mbere ni imyaka 3 bakongera ko umwaka w'amatora. Ibyo rero byarabaye. Hama mu nzego z'umunama ya komite nkuru duherukamwe bari barekorewe kwitabira nama Gaston Sindimo na Anisette Nyongabo niho bari. Urwego rero rukuru rw'umugambwe rurafata ingingo yuko uburongozi bw'umugambwe bw'uno munsi bugiye gutunganya amatora, gusubiriza inzego z'umugambwe, baratanga n'ikirangamisi gushika mu kwezi kwa gatandatu. No kuvuga ngo mwahinduye amategeko rero kugira ngo mukomeze kuguma ku butegetsi bw'umugambwe. Nitwahinduye amategeko n'inzego z'umugambwe kuko umugambwe ntuja mw'ibarabara. Komite centrale yarakoranye, Gaston Sindimo niho yari yicaye, Anisette Nyongabo niho yari yicaye, n'abandi badasigana mu gihugu barenga 500. Baravuga bati uburongozi bw'umugambwe bugiye gutunganya gusubiriza inzego kuva mu makomine gushika kuri Congrès National. Ico gikorwa nico twari tumazemo iminsi. Abo bantu rero baca batangura kuza barajuragiza inzego, bandika makete, barabaza umugambwe ndetse bacoza n'uburongozi bw'umugambwe barimwo. None ko amategeko yuko ko iyo umuntu avuye mu mugambwe cyangwa se yirukanwe ahita areka no kuba umushinga amategeko, biragenda gute nko kuri bwana Gaston Sindimwo? Twafashe ingingo twisunza amakosa Gaston Sindimwo yakoze ndetse nabo bari kumwe, ntitwafashe ingingo turaba icuyu canke uriya ari. Ivyo bijanye nuko ava mu bushinga amateka canke atavamwo, ivyo ntibiraba umugambwe w'abadasigana Iprona. Iri tegeko rigenga inama nshinga amateka. Biragenda gute? Baramwirukana rero? Nimba amategeko ariko abivuga, none twe hari umuntu n'umwe aje hejuru y'amategeko. Muri bamwe muri abirukanka uko babashinje namwe ubwanyu ku giti cyanyu ko mushobora kuba mwafashe iki cyemezo kubera ibindi bibazo bishingiye mu buryo mwakoresheje umutungo w'umugambwe. none twebwe amatungo y'umugambwe Gaston Sindimwo n'uwa Anisette Nyongabo twari kumwe muri mu nama nkuru y'imboneza mu mugambwe. Nimba hari ikintu uburongozi bw'umugambwe bwaba bwarafashe ingingo ku bijyanye n'amatungo y'umugambwe, umukuru w'umugambwe wenyene ibyo bintu ntashobora kubifata kuko ahabwa intumbero na Conseil supérieur d'orientation. Bisigura ko ikintu cyose cyakoze mu mugambwe w'abadasigana Iprona kijanye n'amatungo y'umugambwe, Anisette Nyongabo na Gaston Sindimwo nibo batanga intumbero. Ariko icyo nabamenyesha nuko nimba ari kibanza cy'umugambwe cyagurishijwe,
umukuru w'umugambwe ntahasinya n'uwugura ntashobora kugura atabonye aho inama nkuru y'imboneza basinye ahandi ho ubwo buguzi bwoca buba impfagusa. Abel Gashatsi umuyobozi wa Iprona. Ariko se abafatiwe ibyemezo bo bavuga iki? Isidore Mbayahaga ni umwe mu birukanywe mu ishyaka yahoze ndetse no mu buyobozi bw'ibiro nshingwabikorwa bya Iprona. Uno munsi gushika ubu nta rwego na rumwe rw'umugambwe Iprona kuva hasi gushika hejuru rugikwije ibisabwa n'amategeko kubera inzego zose zararangije ikiringo cazo. Twebwe nta dufite twobivuga ko kuko bijya n'imfa gusa ntibyo dutesha umwanya kuko inzego zivuga zuko zafashe izo ngingo ntazikibaho. Ariko uravuga ko Iprona idafite uyirongoye, ariko twavuganye n'umuyobozi wayo Gashatsi Abel avuga ko icyo cyemezo cyo kuvuga ko ikiringo bakirangije mwacyumvikanyeho muri kumwe mukiri mu mugambwe. Icyo ni kinyoma kubera ikiringo cyo bwa mbere cyaheze itariki 14 z'ukwezi k'umunani 2019 nibyo biravuga yuko bamwongera umwaka mu gihe nahone ikiringo cyo mukuru w'umugambwe kirangiye mu mwaka urimo amatora. Muri 2019 rero nta matora yari ariho, nibyo bariyongeye ikindi kiringo ariko jewe sinanarimwo. Mugabo nibaza yuko nubwo uwo mwaka barawumwongeye waramaze kurengana. Bose rero nareke gutinya abadasigana, naje habona ababirekuriwe no kuvuga abatowe muri komite nkuru y'umugambwe ariyo komite centrale baheze baje hamwe bonyine bafise uburenganzira bwo gushiraho inzego no gufata ibyemezo ku kintu cyose kihari. None ko icyemezo cyamaze gufatwa se urabigenza gute? Uranga kuvamo? Sijambere amaze kumfuta inshuro nyinshi sinzi ko yabyibagiye mugabo se nigeze mbamwo nabandanje nkorera umugambwe kandi ndawuvugira. N'ubu rero nibaza yuko ibyo byovyo nta nagaciro bifise kuko Iketu umushikiranganje yamwandikiye yavuze yuko amakoraniro yamaze iminsi akoresha yose ayahagaritse ayatesheje agaciro, akongera akamubuza kubana yakora inama ahubwo ko arondera abamwitwariye ariwe jewe n'abaje badepite babiri Gastosi ndimo na Honorable Aniseti n'abandi benshi. Sinzi ko kwabaye kudutinya cyangwa kubera gutinya ukuri twohava tuvugira habona kuko zo ngingo ravuga yuko akiri umukuru w'umugambwe nibyiwe mugabo umugambwe uno munsi umuminwe y'abadasigana nagirana kwesha yuko uno munsi uri kurumbiriza amadeklarasi avuye mu gihugu hagati mu province bose bariko barandikira umushikiranganje biyamiriza iyo ngingo yarayafashe. Isidore Mbayahaga umwe mu birukanywe mu mugambwe Iprona mu Burundi. Iyo nkuru itugejeje ku isaa moya ziburi minota 13 mu Rwanda no mu Burundi, hano London ni saa 11:47. Iyi ni BBC Gahuza Miryango Yumva no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho cyangwa kuri bbcgahuza.com. Mukanya turajya mu Rwanda kuvugana n'abagore batunzwe no gukora umugati, abandi bavuga ko ubuningwa igiye ku kazi ubugiye gushaka umugati. Ni mukanya nyuma y'akakaruko gato cyane ndi Prudence Ngiyumva. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Gahuza Miryango kandi ushobora no kuyumva kuri Kisoro FM ku murongo 91 n'igice kimwe muri Uganda. Aho muri Uganda perezida w'igihugu Yoweri Kaguta Museveni yarahijwe ku nshuro ya gatandatu mu muhango wabereye Kampala. Bwana Museveni yatsinze amatora atavuzweho rumwe mu kwezi kwa mbere, aho umwe mu bo bari bahanganye muri aya matora umuririmbyi Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobby Wine yakomeje gutsindagira ko yibwe. Inkuru ya Patience Atoyire uri Kampala muri mva mu ijwi rya Victoria Honda. Njyewe Yoweri Tubuhaburwa Kaguta Museveni ndahiye mu izina ry'Imana isumba byose ko nzaba umwizerwa nkumvira bihamye Repubulika ya Uganda kandi nkazarinda nkabungabunga nkanarengera itegeko nshinga. Rero Mana umfashe. Bwana Museveni yagaragaraga nk'umuntu ushize amanga wiyizeye igihe yarahiriraga ku nshuro ya 7 kongera kuba umukuru w'igihugu. Ubu rero nyuma y'imyaka 40 ari ku butegetsi abaye umwe mu bakuru b'ibihugu bya Afrika umaze igihe kirekire ayoboye igihugu. Abakuru b'ibihugu baturutse mu karere k'uburasirazuba bwa Afrika n'ahandi ku mugabane wa Afrika bari bitabiriye ibyo birori byari birimo n'insinzi ry'abantu babarirwa ku bihumbi 4. Ku butegetsi bwe Uganda yateye imbere mu bukungu no mu mibereho y'abaturage. Ariko Perezida Museveni yanenzwe ko yagundiriye ubutegetsi anahutaza byimaze y'abantu bose bashaka guhangana nawe.
mu mwaka ushize igihugu cya Uganda cyaciye mu bihe by'imvururu zatumye abantu babarirwa mu majana bari bashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafungwa, abandi benshi baburirwa irengero. Mu cyumweru gishize mu murwa mukuru hari harakwirakwijwe abashinzwe umutekano benshi, na cyane cyane hafi y'ingo z'abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Tujye mu Rwanda. Urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka ruri mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'igihugu rwategetse ko urubanza rwa Idamange Yvonne ruzakomeza kuburanishwa n'urwo rukiko kandi rukabera ku cyiciro cyarwo mu majyepfo y'igihugu nyine. Ni nyuma y'uko madamu Idamange asabiye urukiko ko urubanza rwe rwakwimurirwa mu mujyi wa Kigali ku mpamvu yatanze ko zishingiye ku mutekano we muri ibi bihe byo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Idamange yakurikiranyweho ibyaha 6 birimo guteza imvururu muri rubanda ndetse no gupfobya jenoside. Inkuru irambuye tuyoboza umunyamakuru wa BBC Ibye Bucyana wari mu rukiko akadutegura inkurikire. Hifashishijwe ikoranabuhanga ry'amashusho, urukiko rwavuze ko Idamange aregwa ibyaha 6 birimo guteza imvururu muri rubanda, gutanga amakuru y'ibihuha yifashishije ikoranabuhanga no gupfobya jenoside. Ubwo yahabwaga umwanya ngo abivugeho, Idamange wari mu cyumba cya gereza ya Mageragere yavuze ko atiteguye kuburana, atanga impamvu zirimo ko yifuza igihe gihagije cyo kwiga kuri dosiye ye. Yavuze ko hari imbogamizi ku kwitabira urubanza i Nyanza kandi afungiye i Kigali, kandi ko abatangabuhamya be, umuryango we n'abashaka gukurikirana urubanza rwe bitaborohera kwitabira urwo rubanza. We n'abamwunganira bavuze ko COVID-19 ni Nyanza ihari, kandi ko ho hanashyizweho ingamba zidasanzwe zo kuyirinda, ndetse bavuga ko bashaka kuburana imbona nkubone nk'uko biri kugenda mu rubanza rwa Rusesabagina. Umushinjacyaha yavuze ko guhabwa igihe kuregwa ari uburenganzira bwe, gusa ko amezi 2 asaba ari igihe kinini. Busaba urukiko kugena igihe gikwiye, kandi urukiko akaba ari rwo rufite inshingano yo kugena aho urubanza rugomba kubera. Nyuma yo kumva impande zombi, urukiko rwavuze ko igihe uregwa asaba ari kirekire cyane. Rwamuhaye igihe kingana n'ukwezi, rutegeka ko urubanza ruzasubukurwa tariki 15 z'ukwa gatandatu ku cyicaro cy'urukiko i Nyanza, kandi ababuranyi bose bari mu rukiko. Urukiko ruvuga ko kuba urubanza rwa Rusesabagina rwarajyanywe i Kigali ari uko rurimo abantu benshi cyane mu kwitwararika amabwiriza ya COVID-19, bikaba byarasabye urukiko gutira icyumba kinini cy'iburanisha, kandi ko ibyo bitazongera. Urukiko ruvuga ko kubera uburemere bw'uru rubanza rutakomeza kuburanishwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, ngo keretse habaye imbogamizi zitewe na COVID-19. Idamange yafashwe mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka kubera ibiganiro yanyuzaga ku muyoboro we wa YouTube. Ubushinjacyaha buvuga ko byahamagariraga rubanda kwivumbagatanya, gupfobya jenoside no guhamagarira rubanda kwigaragambya imbere y'ibiro by'umukuru w'igihugu. We arabihakana, akavuga ko aharanira uburenganzira bwa rubanda. Ibye Bucyana, BBC gahuza miryango i Nyanza. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye. Ego man, Bifashe Cedri. Ntushaka ko ngufasha se? Bifashe. Uzi ko ntarizi ko ufite ibere ryiza rinini wana. Ariko nk'ubwo ukoze ni he Cedri? Ni kwibere, ariko undi kuki wahoraga wambaye iki gipira cyatumaga amabere yawe atagaragara koko. Reka nongere muri usha. Nkubitiye icyurushye. Ni 12:45 kuri BBC. Ino umwanya w'ikiganiro cy'abagore na Yvette Kabatesi. Mwiriweho neza. Women's Bakery ni ikigo gifasha abagore kibinyujije mu mahugurwa yo gukora imigati ndetse kikabaha n'imirimo. Ni benshi bafasha abagore, ariko Women's Bakery ifite umwihariko wabo ikorana nabo. Umutoni wa Se Françoise ni umuyobozi ushinzwe iterambere n'itumanaho muri Women's Bakery. Abagore dukorana nabo ni abagore batigeze bagira ubushobozi bwo kwiga amashuri nakwita ngo ahambaye. Abenshi muri bo bafite kugeza mu wa 3 primaire. Ni abagore bitinyaga kubera ko bumvaga ko ntago twize.
icyo cyizere ntacyo bari bafite, bumvaga ko nta kindi kintu bakora. Ni muri urwo rwego rero twaje turavugana, reka twereke abagore ko bashoboye, ntabwo ari amashuri gusa bisaba, umwuga wakwiga ugawushyiraho umutima wawe wose byageza aho bikugeza. Hanyuma se iyo mumaze kubatoranya rero mubahugura gute? Dutanga amahugurwa y'amezi 3 cyangwa 4. Amahugurwa barimo ibyiciro byinshi, harimo icungamutungo, harimo kwiga gukora umugati w'intungamubiri, hakabamo no kwiga gucuruza, kuko imigati yacu bigomba nayo kujya gucuruzwa kugira ngo tubone ayo mafaranga. Abagore bakorana n'iki kigo bavuga ko byahinduye imibereho yabo mu buryo bugaragara. nawe muzunguzayi ibintu bijyanye n'imboga byabagaho nabi nyine, ari igihe nagendaga sinaye bakamfunga. Ntabwo wari waragize amahirwe yo kujya mu ishuri? Nagarukiye mu wa 4. Hama ngusanze uriho usigaho imigati, uriho urasigaho iki? Ndimo gusigaho ubuki, nimara kurangiza ndayarura nyivane muri aya maforomo, nyifashe hariya ihore tuze kuyishyira muri mashini yikate. Mbwira kuba waraje gukorera hano byakumariye iki mu buzima bwawe nk'umudamu? Byaneje imbere cyane, urabona nk'umuntu w'umudamu kwishyura umwana abana byari bigoye, kwishyura inzu, kuko akenshi na kenshi urabizi muri Kigali iyo uri umugore udafite umugabo ntibakunda no kuguha inzu yo gukodesha, bavuga ko abagore bambura. Ariko nk'umuntu ukora hano wamuha inzu babyigana. Mba nimba narahaga ikiro cy'umuceri nkaba ngura umufuka, ahubwo na gaze. Gaze ni icyubahiro muri karitsiye, nkagira ngo hari umugabo upfa kugusuzugura uko yiboneye. Natangiye aha kwigisha gukora imikati. Ndabona urashyira ku munzani, ni ukuvuga ngo akantu kose urakabara cyane. Nishyira ku munzani kugira ngo amagara imikati uzungana, umwe ataza ari munini ahandi hakaza ari umutoya. Ubuzima bwa mbere yo gukora hano no gukora amahugurwa n'ubwa nyuma bitandukaniye? Ego nta naho bihuriye. Bwa mbere ntabwo bwari bwiza kuko abanyeshuri nta kwiga, abana natwe tuba dufite abana, ibyo kurya ni intambara, buriye saa sita n'urya nijoro. Mbere ntiwari ufite akazi, nta agaciro wahabwaga mu rugo? Reka agaciro wagakura udakora, ufata ibije ugakora ibyo bakutegetse. Bimeze gute? Ego cyane, ndi umwamikazi, nkakura cyajya muri guma mu rugo, abantu bari muri guma mu rugo, twebwe kuba twakoraga. Natahaga nkasanga umugabo anshyurije amazi cyane, nkasanga ibyo byahiye, umva n'urukundo rwariyongereye. Ubyibuha wumva uyongereye ibiro bingana? Yego bari 11. Umwana wanjye arya umukati, ni yajyaga kuwurya ukagira ngo ariye ikizi, ariko umugati buri gitondo arya umukati. Ahangaha ndi gutera ibyapa by'umugati igihe wakorewe n'igihe uzarangirira. Naraza ahangaha nari mu buzima butari bwiza, butanshimishije, ntabwo nakoraga, umugabo niwe wakoraga, ariko hari igihe kimwe umugabo yandambiwe. Tubwire mu by'ukuri ikintu cyahindutse cyane mu buzima bwawe kuva umaze gutangira gukora hano? Kujera umutungo wanjye unturutseho byaranejeje cyane, navuga ntuye n'umushahara wanjye. Uretse gukora imigati, ikigo Women's Bakery ngo gifasha aba bagore no mu buzima busanzwe. Tumenya nk'ubuzima bwabo, mental health bwo mu mutwe, uko babayeho mu mutwe we hameze neza ku buryo ari buze ku kazi gukora. No muri ubwo buzima tujyana imirire myiza, tukamenya ese imirire yabo ni iyihe, hama tukabishyura na mituweli, ubwishingizi yego n'umuryango wabo wose n'abagore bose dukorana nabo. Women's Bakery ni ikigo mpuzamahanga giterwa inkunga n'Abanyamerika. Kugeza ubu kimaze guhugura abagore bagera kuri 60. Women Bakery yatangiye muri 2015. Yatangiranye n'abagore 10, ubu tugeze ku bagore 25. Uyu mwaka dufite intego yuko nanone tuzafungura Indi Bakery, nayo tugashaka kuzagiramo abandi bagore 10 35. Gusa ntago twahuguye 25 gusa, twahuguye abagore 60, ariko nibo bahitamo nimba bari gukomeza gukorana na The Women's Bakery, kuko nibo bagomba kwihitiramo. Barakoze aba babyeyi kutuganiriza. Ni hano rero tunasoreje, muramukeho.
urakoze Yvette Kabatesi nanjye ngushimire rero nizere ko iyo mpumuro y'umugati itakunyuze gusa ni nahangaha dusoreje rero gusa niba utatangiranye natwe nakubwira ko imwe mu nkuru z'ingenzi ari uko perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yarahiriye ku nshuro ya 6 kuba perezida narangiza iyi manda rero yarahiriye akazaba yujuje imyaka 40 ari ku butegetsi. Inkuru ndetse n'izindi zirambuye ushobora kuzisanga kuri bbc.com kimwe n'andi makuru utabashije kumva muri minota 30 yarabiwe na Mark niyo nkuru Philibul yadufashe kugira ngo amajwi arambuye ndi Prudence Nyumva akoze guhita mu bbc.com.